Numva umuntu akunda cyane umuziki narawukunda cyane akanashitse kuri YouTube kayavuga ngo ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi tamwe satani ndakitabuhoma nkagahonyora nkagahonyanga mu izina rya Yesu. All right, it's another beautiful day, ladies and gentlemen. Ndaguha ikaze udahengeshanye gukurikirana ibiganiro bice kuri Isanamu TV online. Je nitwa Jewe, ndaguha ikaze muri profile uno munsi nkaba naje ndakuzaniye umutumire w'inararibonye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, asanzwe akina amareresi canke akina ninde. Benshi muhora mukurikirana ninde canke mwazikurikiranye kera, muramuzi, the one and only Munyare niwe dufise muri studio zacu za Isanamu TV online. Ndaguha ikaze papa. Ego murakoze kumpikaze nanje ndabashimiye. Muraho. Ego. Okay, ndashaka kumenya akenshi iyo ugiye ahantu batakuzi. Ukunda kwidondora gute? Ndakwidondora ndavuga amazina yanje. Jewe nitwa Ndaruzaniye Deo. Bakaba ntazira Munyare, barashobora kuntazira n'andi mazina atari make kuri ubu. Ego habamvuka muri commune Giheta mu ntara ya Gitega, ku mutumba witwa Kiremera. Okay. Okay. Mwoba mubase cyanye? Ego ndubatse mfise umukenyezi umwe, nkagira n'abana 9, nkagira n'abuzukuru bashika kuri 24 bashobora kuba banarenga. Nukuvuga ndafise abakwe 4 n'abakazana 2. Okay. Abakwe 4 n'abakazana 2. Ego. Okay. Abantu benshi bakuzi wibaza ko bakuzi baba bakumenyeshejwe niki? Abenshi bamenye kuko nkini biganiro byo kuri radio na televiziyo. Aho abantu barahamenyeye cyane gose, abantu banzi ni benshi abuduhuye bose mbona numva bandamutsa banezerewe. Ego cyambanya rero ko atahandi bamenye atari muri ivyo. Hanyuma mu buhonza na cano kuri utu tuntu biti imbuga ngurukana bumenyi za Facebook, za YouTube n'ibindi. Na WhatsApp gutyo. Nko kuri Facebook umuntu agiye kurondera kwandika gute? Facebook wandika Ndaruzaniye Deo Munyare Chundonga. Instagram yo nukoresha? Instagram ntayo nkoresha. Urayumva mugabo? Ndayumva gusa. Hanyuma ugomba no kuraba utuntu twiwanje mugasi ndatanga kudushira ko neza, maze gushira ko karirimbo kamwe gusa, ariko ngiye kuzoshira ko tundi udukomedi n'utundi tuntu twose. Uca wandika Deo Munyare, bacha wandika ko ntwenze nibutse. Nuvuga ko harimo gutwenza ariko akamwe kwibutsa kandi ntivyoherera mu gutwenga gusa. Kuvuga ushobora kumva utuntu turimo impanuro kandi dutwenza ibindi nk'ibyo. Sinatangura kudushirako muga mu misiza ndudushirako ariko akaririmbo kamwe gusa. Okay. Ducire ku mayange kahise kawe. Kahise kanje je navutse mu 1952. Nuvuga ko mfise imyaka 70. Ngana na papa. Imyaka 70 amarero nakuriye mu buzima busanzwe nibera mu mihana. Ego twararima n'ukorora, gatera umurimye kandi akaba umworozi. Amanibera ngaho niho nahava rero ntangura kuzandabuza utuntu kutuziki twico gihe nyene nkiri muto, tukitari babazanye n'umuntu akashira ko turyama kavuza. Namye numva umuntu akunda cyane umuziki narawukunda cyane, ariko sinashoboye kumushuraza ngena komeye mugabo narashuraga abantu bakaryohe kuko narigeze no kugira akaririmbo nko mu 80 na kangahe nagize kugira akaririmbo ndaza mu higanwa. Hanyuma ndashobora kuronka umwanya wa 6 mu Burundi, urumva ko byari byiza. Mugasenze gusa ndumuhinga mu kucuraranga, ariko ndashobora kuvuza uturya ukumva ko tuvuga neza. Nkaririmba ukumva yuko bijanye. Bimwe mu bicurangisho uzi kuvuza ni byahe? Niyo kitari nyene, gawe ndazi kuvuza ni akantu biti idonongo. Oya
donongo akantu k'ikirundi inanga iningiti akiti donongo canke iningiti inanga yo oya inanga nayo nzi nyuma rero ndabibandanya ico gihe rero hari mu 1978 gutyo sinibuka ariko mwaka neza hamaro haba ihiganwa twari dufise utugwi two twaririmbamwo baca baravuga rero bati kugira tuje muri iryo sabukuru muri iryo higanwa tukore ikintu bita théâtre ni bari bwatangure kuzikora mu mihani wacu commune rero baca bavuga ko botegura théâtre bayiteguye rero ica iraronka umwanya mwiza ya mbere hanyuma hakurikiye mu nyuma haza irindi higanwa bise sangisamirizi igiheta rero ica iba ya mbere ica baravuga rero bati hazohore hategurwa ikiganiro coza kiraca kuri radio televiziyo ntihari bwaboneke coza kiraca kuri radio urumva rero ko dutangura twari kumwe mugabe ico gihe sinashoboye kubandanya kubera aho twakorera hariho urugendo rurerure uvuye iwacu abo rero baca barabandanya je mbera nk'ubivuyemo ariko haheze nk'imyaka n'indere ikiratangura 81 itanguye rero umva ko ntarimo amaja nko 84 rero munandika igikino cyitwe bwiza burahenda cyo gukinira nyine imbere y'abantu hama rero watwara komene ico cyati nawe rero bakwiye kuja muri ninde bako twaratanguranye bo muri ninde kunarinze n'ukuntu bakora ntego cananegura rero ibikino bitatu ca dutangura ninde umugwi rero ugira kabiri mugabo byose bigakorera radio na televiziyo cyo televiziyo yamaze kuboneka bica bibare uburyo bwo korosha kugira ngo dushobore kuronka ibiganiro uwo mugwi wari ubwa mbere ugatanga 2 nako ugatanga 2 bo twaradugije dushobora gutanga 4 mu kwezi nivyo mu radio nuko rero byatanguye nyine byagiye biragenda ama rero ibyo kuririmba cyo gihe sinabibandanije cyane cyamera nk'ubihevye mugabo rero ntanguye kuja mu bintu byo gusenga subira kandi ugaruka mu kuririmba rero niba nsamo kugira uturirimbo n'amasidio yari yabaze kuboneka ndakora uturirimbo ndadushira kuri studio ndadukorera muri studio tumwe rero turashobora kuboneka ku mbuga ngurukana bumenyi kuri YouTube hari indirimbo yitwa Bibiliya yera indirimbo yitwa ngaho ikimwenyi indirimbo yitwa ndi kumwe na Yesu n'izindi nyinshi cyane imbere yuko mutangura gukina ninde nihe mpano wibona ko ukiri muto iyo nibona ko numva nkunda kuririmba kuko narakunda kuririmba aho ndi hose nkumva uturirimbo turirimba kandi ndatwise muri radio tukaryohera icyo gihe mutangura gukina ninde we winjiye barahinduye izina cyangwa yari kiri nkina nk'iyo yari ninjiye imaze kuba ninde yari nkina nk'ibura sinari bwajemo niho twari tugitangura urumva tutarabishira ku ntuze bitaratangura kuca kuri radio umaze kujya rero mu mugwi wa ninde wiyumvise gute naranezerewe cyane ko twaranezerewe buri munsi nk'ininde ya mbere yiwacu itangura gusohoka twanezerewe cyane kugira ngo twiriwe turatembera ijoro ryose twari tunezerewe ko twumvise natwe ijwi ryacu rigiye guca muri radio ni giki cyabadidaniye mugitangura gukina ninde gukina tugitangura urumva ko hari igihe uba utarakerebuka neza kumva kuvugira kuri mikoro ukamenga biragoye shaye kuvuga ibintu bitabaho urumva iyo umuntu ariko avuga ibintu bitabaho urumva si ibintu wagize ubwo n'ibyo wateguye ahubwo hoho ariko urumva ntibiba bihari uyo mvuze yuko ndiko ndanwa hari igihe usanga ariko ndanwa nko muri radio hoho ushobora gufata nka koma amashongo bisikintu kana atakihari mvumenga ni umuntu Mike off numa kuvyo ibintu bitabihari bari ibintu rero bimeze ukundi akenshi abakunda gukurikirana ninde urakunze gukina unywa inzoga mu buzima busanzwe uranywa agacupa oya agacupa aheze imyaka itari mike ndagahevye kuva mu 1998 sindasubira gukoza inzoga mu kanwa igihe nakiri ubwa mbere mugabo nakoresha inzoga kandi n'ibyo umuntu akoresha sibyo byose ntababikoresha nk'akarorero igihe nakina igikino cyitwa urumogi runyaga ubugabo twakoresheje urumogi mbwa nta rumogi naheza ngo n'ico gihe
urumogi runyaga ubugabo kandi ikintu cari kaze cyane niho abantu mbere bamenyeye gose n'iryo zina rya Munyare niho narironkeye hari umuhungu wacu yanywa urumogi cyane yitwa Munyare reka twitize iryo zina rero nanje ndarikoresha mu kunywa urumogi cyari ramfata mbere mbanza no kurigwanya kuko mvuga umenga n'izina ry'umunywa rumogi ariko rero mpapasanga rifise akamaro kuko Munyare ni igikoresho bakoresha mu karimbi kugira ngo abantu ntibarengeranire mu ndimo hamane reka rero ko batagomba kuri nkurako reka ndarigumye rero nje ndagiye manga ko ndi Munyare Munyare mugaba karimbi atari Munyare wawo ndamurumoki nuko rero byaje uvuga ico gihe rero uco gikino cari giteye ubwoba abantu benshi barakiravye ukuntu nari imeze kubera urumogi kubera twerekanye twagerageje kwerekana ayo urumogi rukora amabi urumogi rukora abantu benshi baragira ubwoba hariho umuhungu umwe twari twize guhana mu minsi mwisho gihe mu minsi yakwirikiye arambwira ati yaciye aheba urumogi aravye nyene nari imeze abona birateye ubwoba abone kunamaze guhinduka nkaba ikintu nyene kiki nyine twocita kikigugu acara avuga ati urumogi ndaruhebye ruva rungira nk'ubya kugira ngo ngirameze urumva rero ko bifise akamaro imbere yuko witwa Munyare wari ufise akandi kazina kuwiza oya nta kari kahari nubwo twari tuhari ntibari bwakanshire ko neza ngo bakanyita bagume bakanyita nkiri muto nta zina ry'ubuhizi nari bise n'urugendo rurerure kabisa hama tuyagire kubijyanye n'impano yawe kuririmba ugerageje kuraba indirimbo zawe uririmba umengo kuririmba si cyane si kirenga umwanya niwo ukubera muke cyane umwanya ni buba muto n'ubu buryo nyene urabona ko kugira ukora karirimbo bisa amafaranga urumva ncambura amafaranga rero yo kubikora urabona ko riha udufaranga muri studio amafaranga atari make amabwira ngo aca gukorera clip usanga bitoroshe cyo gituma ari ubuntu umenga bigenda ari buke ariko ubu ni bwo ndaririmba nyene ririmba n'indirimbo nari kuba ndazigwije uburyo ruri bwo guca buba intambamye urifuza kuzobicamama ugese bayicamama ndiko ndakura mugabo nyine iyi minsi nsigaje namba ari mikeya namba ari imyaka 3 namba ari 2 ntumbatswe nashaka kuyunda yikoramwo byinshi cyane kajya karirimbo kakambere bakaririmba gute akanashitse kuri YouTube kajyanye kayavuga ngo ndi kumwe na Yesu ndonye ingomezi tamwe satani ndakitabuhoma nkagahonyanga mwizina rya Yesu nikeza cyane nariko ndumviriza ukuntu wakaririmbye n'ukuntu original kari kuri YouTube birajyanye kabisa ndumva ko ari impano yatanguye kera ururonka kanya go kuraba abaririmbyi bashasha si cyane kuko urabona ko baraba usanga binagoye ko nafise na televiziyo yego mu kubuho biroroshe nashaka kuraba mu telefone nkababona kubumvirizaho ni kubumviriza nyene ndabumviriza nk'abandi turirimbira akaririmbo kamwe uhora wumviriza ko abaririmbyi bashaje ndabumva mu kazi ndadufata mutwe ngo ushobore kuziririmba bo bari bande aba bantu se nyene bafise murandabumviriza ba Lolilo kasi shobora kuba karimbo no gufatira ko banibuka neza ba Fizzo ba Lolilo okay mbeho nk'umukinyi wa ninde uhora wiyumvira cyangwa uhora wifuza kuzokina ayandi mareresi y'abandi bantu atari muri ninde ibyo ndabyumvira nyine nibwo haca habura bwa buryo rero bwa buryo bwo gukora ibintu ndabona muri ninde bijya bikorwa na radio televiziyo byose rayizi kabikora twe twagaganza gukina gusa ariko iyo dukeneye kugira nk'akaresi kiwacu usanga bigoye tubure ntuze kotesha kamera gacumuri hano aje kugakoresha turondera n'abakinyi usanga bigoye ariko rero mugana ubundi ndiko nakora udufilme twiwanje ndiko ndadukora nka tubiri ngo naduheza dushobora no kuturaba kuntuze ku mbuga ngo rukanabumenye muri abo bana bawe ufise 9 nta numwe ufise impano yatoranye impano ya mutamu ndabona ubenga ntibabikunda cyane gusa babikunda cyane mugabo rero baragerageza kabigira tumwe
barakunda kuba barimo. Okay. Ugerageje kuraba rero ubuzima bwawe, ubuzima busanzwe ninde yoba yahinduye iki kuri wowe? Ninde ico yahinduye ko kuri televiziyo uraheza bakaza baraduha agasabuni, usanga rero biradufashije nk'akaronka akantu ashobora kwifashisha muhira, arakunyu n'utundi two muhira gutyo ugasanga turabonetse. Hariya ruguru mu gihe taho bagufata gute? Mu gihe bamfata neza. Yego murankunda mu gihe bamfata neza. Ese cyamama. Bamwe bakuru nita gutyo nyene gaje nk'abanyina nisindi cyamamare. Byabamara umusanga abantu nyene bamaze kukwiragira isi yose ibutwe kwita ivyamamare. Okay. Uribona utagikina ninde hanyuma? Aho hanyuma. Ntagikina ninde. Sinine bizoba bimeze ngereso. So bimeze neza navyo nyene kuko ubuzima bugenda buhinduka. Okay. Mbe kuri bagiye bariko baraturaba wabibaza ni Munyare yarize amashuri yisumbuye cyane? Oya, Munyare sinize, mwe muri ko murandaba no kuri sinize. Sinize kuko ico gihe sinashoboye kwiga nivyo. Mbere abavyeyi bari banyankiye ko niga, ariko hariho akantu k'ubwenge ko nibuka abantu banyigisha tuko twiga gusoma gusa nta no kwandika twari kwiga ico gihe. Babo nyine nyarutsa kumenya gusoma nkaza ndigisha n'abandi bana twigana, baca baravuga ati wowe ukwiye kuja mu ishure rero sha. Abavyeyi muga batoya ntujayo ntibishoboka, sinenye ico bafatiye ko baranyankira kabisa. Banyankiye rero ndabiheba, muga mu nyuma rero kwiza ndiga nitwiga kwandika, kwiza ndiga kwandika n'uduharuro katwiga n'utundi n'utujambo dukeya kuri ubu turi nkatwiga. Nakaya kamotera rero imisore abana bariko baraturaba muhira bifuza kuzokina ninde cyangwa gukina amareresi atandukanye? Nuko bo kubitegura kandi harabo bibaza ko menga n'ubundi buhinga buhanitse cyane, barakwiye kuvyiga nyine kuko kandi bimeze neza. Kandi bazobishobora kugira ngo baze badusubirire tutakishoboye kubikina. Nyuma ndatera kamwe n'abandi nabo kandi bikunde kuko usanga ino mu Burundi badakunda cyane ibintu by'ibikino. Nk'akarorero hari igihe ushobora gusohora nk'intuze ugasanga abantu baguze n'abantu bakeya cyane bari kurushi. Barakwiye kubikunda rero kugira ngo navyo bizoba biri mu iterambere y'igihugu. Igihe abaririmbyi babo bazotera imbere, bakina amafilme bagatera imbere, bizoba ari vyiza kandi bazoba bari kubamenyekanisha ubuzima bw'igihugu. Bizoba ari vyiza cyane n'abantu bakabikunda. Harabibazo ngo bikwiye gukundwa na leta gusa, oya si leta yonyine, abantu bose barakwiye kubikunda. Umuntu asohoye akantu abantu kakaraba ari benshi cyane, n'ibintu byo kuvuga ngo rukana bumenyi, umuntu asohoye akantu kakaraba ari benshi cyane, navyo bifise akamaro kugira ngo abantu batere imbere. Nabiteze indirimbo zawe nshasha baje kugira subscribe bibuze chaîne yawe ukuntu yitwa? Chaîne yanje ukuntu yitwa ni Deo Munyare ntwenze nibutse. Bagende kuri YouTube, bagende kuri YouTube hamasha bakora subscribe, bakore n'utundi twose nyene kugira ngo banteze imbere kuko muri benshi baranankunda. Ko bankunda rero bakwiye kunteza imbere nyene ngashika imbere. Byo bari vyiza cyane. Okay. Byari teka cyane gukorana nawe, turishimye kuba waduhaye akanya ko kuza mu Isanamu ngo tuyage. Namwe murakoze cyane n'ukuri ko mwipfuje kuntumira, mwagize neza. Amani wagenda igitego uzubabwira ati turabakunda cyane, turakunda ninde, turabakurikirana cyane. Murakoze kweri ko mudukunda, ni vyiza cyane umuntu wumvise umuntu akwamukunda araheza akanezerwa kuko igihe ushanje cyo gukunda umuntu akubwira ati ndagukunda, warukwiye kunezerwa cyane uko umuntu agututse ati ndakwanga. Urumva ko hari ikintu gihindutse mu buzima, kumva kubabaye cyane. Cyo gituma rero umuntu akubwira ati ndagukunda ni ikintu kizimbye cyane. Okay. Reka ndagushimire cyane hama wakoze, nshimira n'abafashe kanya kuturaba mu kiganiro The Profile. Anje nitwa Jewe nari kumwe na Munyare, hama ndakwibutse ko atari uyu wenyine, abandi benshi uzobabona. Iyi ni The Profile, kiganiro kigwa akaryo ko kumenya byinshi mu buzima busanzwe bw'abastar wa famous usanzwe ubona ku screen, ku television, tukabazana mu Isanamu bakaza kutugendera mu kiganiro The Profile. Ndagushimire cyane, nimba utaragira subscribe bikore, hama duhure kandi next time. Je nitwa Jewe, until next time, bye bye.